Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi bw'ikiganiro Saveur Divine. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Muri kumwe na Kaneza Benigne, mugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Tugiye kubandanya icigwa cacu twatanguye muri ino ndwi kivuga ko Imana yishura amasengesho yacu. Turaja kwishimikiza amajambo ari mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 24. Turasoma duhereye ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 27. Arasenga atewe Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze mpakugira amahirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Ehe mpagaze kw'iriba, kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basohoka baze kuvoma. Enda se bibe bitya, umwigeme ndibubwire nti ndakwinginze ururutse umubindi wawe nyweko, akanyishura ati nywako, n'ingamiya zawe ndaziha zinywe. Uyo abe ari we batoranirije Isaka umusavyi wawe. Ivyo nivyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja. Nuko akiriko aravuga, Rebeka arasohoka afise umubindi ku rutugu. Yari mwene Betuweli uwo Miluka yavyaranye na Nahori umugabo wiwe murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cane w'umunyakaranga, yari inkumi atigeze kumenya n'icitwa umugabo. Aramanuka aja kw'iriba, yuzuza umubindi wiwe araduga. Uwo mubwiriza arikanya aramusanganira aramubwira ati ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe. Aramwishura ati nywako mutungwa. Anyarutsa kururukiriza umubindi wiwe ku kiganza, aramuha aranywa. Ahejeje kumuha aramubwira ati inge mvomere n'ingamiya zawe zihodoke. Aranyaruka asuka umubindi wiwe mu bwato ariruka, asubira kw'iriba kuvoma, avomera ingamiya ziwe zose. Uyo mugabo amushinga ijisho anumye kugira ngo amenye yuko Uhoraho yahaye urugendo rwiwe umugisha canke atawo. Nuko izo ngamiya zimaze guhodoka, uwo mugabo yabira impeta y'izahabu, kuriba kwayo kwari igihimba ca shekeli, n'ivyo kumwambika ku maboko 2 vy'izahabu. Kuriba kwavyo kwari shekeli 10. Aramubaza ati uri mwene nde? Ndakwinginze nyibarira. Kandi mbega iwanyu hari indaro tworonka? Aramwishura ati ndi mwene Betuweli uwo Miluka yavyaranye na Nahori. Yungamwo aramubarira ati turi n'ivyarire n'ivyo kurya bizihagije, dufise naho kurara. Uwo mugabo yunamika amaso ahimbaza Uhoraho, aravuga ati Uhoraho ashemagizwe, Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira imbabazi databuja no kumubera umwizigirwa. Nanje nyene Uhoraho yandongoye inzira ija kwa bene wabo wa databuja. Imana yacu ishimwe cane.
n'aya majambo tugiye kwishimikiza kugira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo Imana yishura amasengesho. Iki gihe Aburahamu yarashaje, ugiye gusoma guhera mu ntango z'iki gice twasomye, yarashaje abona ko ari ku rugendo ko kuzohava arangiza imisi yiwe yo kubaho mw'isi, ariko yipfuza ko asiga arondereye umugeni umuhungu wiwe Isaka. Aca atuma uyu mukozi wiwe umubwiriza, niko ijambo ry'Imana ryamwise muri Bibiliya. Uyu mubwiriza wiwe aramutuma kugira ngo aje kumuronderera uwo mugeni wa Isaka. Aramutuma, aramwihanikiriza ko azomurondera mu gihugu c'iwabo, ntazoje kumurondera mu gihugu c'i Kanani aho bari baba, kuko yashaka ko azotwara uwo mu bwoko bw'iwabo mu gihugu c'iwabo, ico yari yaravuyemwo. Uyu mubwiriza yumvira Aburahamu, aragenda aja kurondera uyu mugeni nk'uko Aburahamu yabimusavye mu gihugu c'amavuko ca Aburahamu. Amaze kugenda, ageze mu nzira, yibutse ko igikorwa yahawe na Aburahamu ari igikorwa kigoye kitoroshe. Yibuka ko Aburahamu afise Imana, yibuka ingene Imana yagendanye na Aburahamu, yibuka ingene Imana yatabaye Aburahamu mu bihe vyinshi. Aravuga ati igikorwa nubwo kitoroshe, reka nsenga Imana ya databuja Aburahamu. Ijambo ry'Imana riratubwira, usomye mu mirongo y'imbere y'aha twahereye, yarapfukamye arasenga, arasaba Imana, ayisaba ngo Imana imurongore kugira ngo ije kumwereka umugeni vy'ukuri akwiriye uwo Imana yateguriye Isaka. Yasenze Imana kandi Imana yaramwumvise. N'aya majambo twasomye, yarasenze asaba ibimenyetso, kandi uko yabisenze niko Imana yavyishuye. Imana ni Imana yumva gusenga, ni Imana yumva iyo umuntu ayitakambiye, ikatabara kandi ikishura. Bene data, natwe mu vyo tubamwo vyose, mu vyo ducamwo vyose, twibuke gusenga Imana, kandi twizere yuko Imana dusenga ari Imana yumva kandi ari Imana yishura. Iyi Mana yishuye umubwiriza, umugaragu wa Aburahamu, niyo Mana natwe dusenga, kuko itirengagije uyu mukozi wa Aburahamu, niko no gushika n'ubu idashobora kwirengagiza umuntu ayisenga. Muribuka uko Imana yatabaye Abayuda na Morodekayi mu gihe bari bamaze gushingirwa itegeko ry'uko barandurwa bakicwa, ariko bibuka ko Imana yumva gusenga, barasenga bamara imisi biyirije basenga Imana, bayinginga kugira ngo Imana ibatabare. Ayo majambo ari mu gitabo ca Esiteri mu gihimba ca 4, ugiye kuraba ku murongo wa 16, naho nyene babikoze uko, barapfukamye barasenga binginga Imana. Imana yumva gusenga kwabo, iramanuka irabatabara, ubwoko bwabo burakira. Morodekayi yari yashingiwe igiti co kumanikwako, uwakimushingiye Hamani niwe yahavuye agishingwako. Kubwo gusenga, kubw'amasengesho bari basenze, Imana yumvise gusenga kwabo, baratabarwa. Imana dusenga irumva kandi irishura. Mwibuke kuri Pawulo na Sila, bamaze gushirwa mw'ibohero, bene se bene data bari basangiye ibikorwa, ab'ishengero baragiye baja mu cumba barasenga Imana, binginga Imana, Imana irabumva. Pawulo na Sila bakugwa mw'ibohero mu buryo bw'igitangaza, kuko Imana yumva gusenga, baratabarwa. Dusenga Imana, Imana dusenga irumva kandi iratabara. Mu vyo urimwo vyose, ivyo ubona ko bikunanije, ivyo ubona ko udafitiye inyishu, ivyo ubona ko utoshobora, pfukama ubibwire Imana, usenga Imana, izokumva, izogutabara kandi izogukiza. Iyo dusenga, Imana itwishura mu buryo butatu. Imana iragushobora kukwishura muri egome, ikakwishura ukabona inyishu y'ico wasengeye. Imana ishimwe. Ukomeze gusenga ushima Imana kubw'iyo nyishu waronse. Hari igihe uzosenga bikagusaba kurindira, ntuzuve imbere y'Imana, ariko naho nyene ukomeze gusenga, kuko narindira nayo ni inyishu y'Imana. Hari n'igihe uzosenga
Imana ikakubwira iti oya, kuko Imana irazi vyinshi gusumba twebwe, irazi ibiri imbere gusumba twebwe. Niyakubwira ngo oya ntuzoreke gusenga canke ntuze wibaze ngo Imana ntiyakwishuye. Imana yakwishuye kuko yo irabona ibiri imbere, irazi icigukingiye mu kuba itaguhaye ico wari uyisavye. Hariho ijambo nasomye ahantu ejo bivuga ngo si imisi yose mu bushake bwacu hamwe ubushake bw'Imana, ariko igihe cose ubushake bw'Imana bubamwo ubushake bwacu. Nimba Imana yakubwiye ngo oya mu bushake bwayo, yabonye ko bitagukwiriye ko ico wasavye ukironka, rindira wihanganye. Niyakubwira ngo oya, emera ico ikubwiye, irazi igituma ibikubwiye gutyo. Dukomeze gusenga, Imana dusenga irumva kandi irishura. Imana ibahezagire, amen.